Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Ni umunezero ni iteka gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Kandi nzera ko ivyizigiro kibandanya. Hariho ijambo rigufi ngomba kuvuga mugabo itandukanye n'inyigisho. Ni kwihanganisha imiryango yabuze ibintu kubyekeye kubyajaye n'umuriro waduse mu gisagara ca Bujumbura. Imana ihabwe icubahiro. Umuntu ariko ariyumvira ibigenda biraho mw'isi, muri Ukraine ari mu ntambara, muri Iran uko nyene, ahi Burundi ni wo muriro canke ndahani hose, binyereka cyaye binyibutsa kintu kimwe canke uruhande rumwe rw'urugendo rukristo turimwo tudakwiye kwirengagiza. Burya mu kwizera kwacu canke ndetse mu rugendo rwacu ikintu cyitwa umubabaro Imana yagisize inyuma. Mu byo twizera, mu byo tubona mu ijambo ry'Imana, tubona ku bantu Imana yanashima baraciye ahantu batateguye, baraciye mu byo batasengeye, baraciye mu byo batahanujwe, baraciye no mu byo ubugisha butanabavuze ko hakaba ikintu kibabaje cyane. Rero aho umuntu haca gute? Umuntu haca mu kurondera kuremeshwa niyo nyene yatumye biba, mu kuremeshwa niyo nyene yemeye ko biba. Hari amajambo akomeye cyane dusanga mu ijambo ry'Imana, ndahera nko mu gitabo ca Yobu cya 14 umurongo w'indwi. Yobu 14 umurongo w'indwi havuga amajambo meza avuga ngo kuko hari ivyizigiro vy'igiti, murashaka kubara hajya imbere hariko hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kugirante kunaga kandi bitontomwa cyane bijya bishami najya amabyose cyabiza vyaco bitazobura. Yesu ahabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Mu kubaho kwacu umubabaro urahaba, ubwo rye jambo ryashaka kudufasha. Bishobora kuzumenga biraremereye, bishobora kuzumenga ni nk'akaburungu, nkaho umenga ubuzima bwawe biranse, umwuga wawe biranse, ariko hari ivyizigiro ku giti yuko iyo giciwe kizokongera kugirante kunaga. Abaroma 12 umurongo wa 12 hari n'ijambo rikomeye cyane rivuga ngo munezegwe kwizigira ibizoba. Ibizoba nibitaraba, nivyo twizigira mu Mana. Munezegwe kwizigira ibizoba, mugabo kandi ngo mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga, kuko mwe nabijya bihe by'umubabaro Satana dutwara mu bibazo aho kudutwara gusenga, kuko urazi ko dusenze aca atakaza ikibanza mu marangamutima yacu. Ariko hari ibibazo azi ko ari bibi cyane cyane biduteranya n'Imana canke bituma duhamuka, bimwe biravuga ngo kubera ko Imana wavyemeye. Hari ibibazo byo kwirinda mu bihe nk'ibi, kuko Satana agomba guha ibibazo uca ugenda imbere y'Imana yibaze nkaho umenga uyizanya ahantu uri yitwaye muri kabaza. Imana igombye kuvuga iravuga, mbwo kandi irashoboye no guhora. Ni kwimeze ngo tunezegwe kwizigira ibizoba, mugabo kandi ngo twihanganira amagorwa, dushishikare gusenga, kuko usenga arondera mu nyonga hayo Imana ihaza umutima wiwe ikamuha n'ubushobozi bwo kurindira bijya bizoba. Ibihe nk'ibi aho mutumva bamwe hano muri twebwe, ahandi wumva hari ibibazo bitandukanye, umuntu ahaca neza ni umuntu ahaca yizigiye ngo merci vyabaye, ariko hari ibindi bizoza kubisubirira, n'ibindi byari bihari bisi ntango yavyo vyarangije. Rero reka nizigira ibizoba, mugabo kubera ko bikomeretsa ndahaca nsenga, ndiko ndasenga sindengutse Imana, ndayishimira iciri, ndayishimira uko imeze, ndayishimira umugambi wayo, kuko hama hari ibyo yasigaje. Imana idufashe ubwa bino bihe cyane. Haleluya. Igitabo ca mbere ca Samuel cya 30 umurongo wa 6 hari amajambo meza avuga ngo maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye, bose bari n'akabonge kubw'abana babo b'abahungu n'abakobwa,
Myani majambo igisoda c'abantu 600 cari kumwe na Dawidi bagiye kugwana aho bagiye kugwana barabikora ko twe ntituca kugwana na mwebwe nimusubire hari ahantu babahaye nk'imuri nyagano muri impunzi genda hajya ahantu bitisi kuragi abari umusubira ariko Dawidi asubiye inyuma muri caka gace bamuha hari Bufilistiya niwe yarasavye indaro kuko ko Sauli yatumye ahunga ngo asanga naho ni hahiye n'abagore biwe bose batwawe n'abana n'abadamu babo basoda gutwara 600 bararira haruguru niko bavuga ngo barara cyane kandi sukurira gusa bari bageze hano agomba kwiyicira umurongozi wabo ari we Dawidi. Mugabo harakajambo ngomba ko data kavuga ngo ariko Dawidi ariremesha yisunze iki? Yisunze uhoraho Imana yiwe. Ntiyagiye mu biyeramutwe ngo bimwibagize. Ntiyagiye kurondera ahantu araba filime ngo avyikuremo. Ntiyaciye agenda ahantu kanaka yumva umenga yorira agasura karira niyumvise umenga abantu bose nta numakeneye kuraba ako yiyumviye iki Imana iri asanga niyo ishobora kumuremesha. Nimwasoma bijya bikurikira muja gusanga yaciye agenda guhambya abaturiye iwabo bakamutwara abadamu n'abajyango kandi yarabahambije amaze guhindukira yaciye azana vyinshi yabatse asigara afashe ibihugu bibanyi ariko yavuye mu marira. Iryo jambo rirafasha umuntu kuca mu bihe bitoroshe aho kugenda kubaza Imana agati wewe nyene kuganza imyanya nibihe. Daniel 2:21 kuganza imyanya nibihe umwanya waruzi na bino bihe warubizi ni wewe nyine ushaka kuvushika ibwina bw'umutima wanje ukamvura kandi namosozi yanje ni wewe yampanagura. Imana habwe icyubahiro ngo ari kariremesha ntiyabifashijwe n'inzoga ntiyabifashijwe n'abahabara ntiyabifashijwe no kurondera ibintu byo mwibagiza ntiyabifashije no guhunga abantu yayifashijwe n'Imana kandi ugiye kurabijya nk'ingene bandanye vy'ukuri yararemye abandanya buwikimazi abandanya n'umurongozi naho yari yatuririwe ahasembere. Ndangiza icete ca kabiri c'Abikorinto 3 bambe icete ca kabiri c'Abikorinto ice ca mbere 2 Corinthiens 1 verset 3 4 et 5 havuga amajambo meza ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose irakagirante iragahezagirwa data wa twese wa ameze gute w'imbabazi bisigura ngo ababana natwebwe atahura umubabaro atahura ibitubako biturengera bimwe ngo kandi Imana yirura imibabaro yose. Kwiyakura Imana yavuzwe niko yizegwa n'abantu baca ahantu hatoroshe bahaciye neza ngo ni Imana y'imbabazi bisigura atari vyikurabamwo mbwo kandi ngo ni Imana yirura bisigura ko igikwa cyo gusubiza inkomeza utari ziri gusubiza umunezero aho utari uri gusubiza n'inkomezi zo gukora gutangura bishasha aho bitari biri kugira ngo Imana bane yitwa Imana mutima w'umuntu ngo itwirura mu marushwa yacu yose mbwo ni kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose ngo tuyibiruza uko natwe twagize nte twiruwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Nkuko ivyo Kristo yababajwe vyarushije kutuzako niko no kwirugwa kwacu kwarushije kugwizwa na Kristo Yesu. Yesu ahabwe icyubahiro. Mu buryo Imana yaturemye yadushize mu bantu nibwo umugambi wayo idushira mu bantu. Abantu ni hehe? Ni mu muryango, ni mu ishengero, naho ukora n'ahandi hose ndetse no mu rungano rwawe. Nicyo gituma iyo hageze ibigoye abantu baca bakenegwa. Imana ikeneye ari yonyene mu cyumba ariko abantu barakenewe mu bihe by'iminezero n'ibihe by'imibabaro. Nicyo gituma iyo umuntu yabuze, iyo umuntu yahishije, iyo umuntu yagize ikintu kimurengera akwiye kuhaca senga yisengera yiherera n'Imana yiwe asuka umutima we ku Mana yongera agira icyo asavye Imana yongera atera intambwe yo kubandagira ngo ntacike uguma hahandi ariko abera nabo bakwiye kumugwa inyuma. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana yacu yarakoze igikorwa nibaza ko benshi batatahuye. Imana yacu yahisemwo kuba muri twebwe yitwa Emmanuel, Imana mu bantu. Bisigura ngo nta kindi kintu na kimwe kindi kikwiye kuba mu muntu atari yonyene.
iba mu muntu rero bisaba ngo niri hafi yiwe kugira imugendere asinziriye, imugendere ahaze, imugendere ashonje, imugendere yatahuwe atatahuwe, kugira ngo babane. Abandi bose n'abafashe ubundi baza kuza mu nyuma. Nubuzi ibintu mbita kumenga biranezereye abana, gukikuzwa nabuzukuruza. Murazi umutwaro w'abarundi bavuga ati ndagomba gusaza nkikujwe. Mugabo ndagenda ahubwira Imana yonyene n'ifise le droit de nous habiter. Ni Imana yonyene n'ifise ububasha n'uruhusha rwo kuba muri twebwe, kugira idusange mu vyumviro vyacu, idusange mu marangamutima yacu, kugira ngo ibigoye bidufashe n'ibitwa ko ari vyiza ibidushoze kuinyifato nziza kuri vyo. Rero ibihe nk'ibi Imana nkiri imitima yacu iritege gukorana imitima yacu kugira ngo iremeshe, kugira ngo ikomeze mu gusenga kwacu. Imana izomanuka ihanagura amosozi, itera intege, itanga yani mayerekwa, itanga izindi nkomezi, itanga n'ivyumviro, itanga ukundi kurongorwa kundi, maze umugambi w'Imana ibandanye ku miryango, ku muntu uwo ari we wese. Imana ntibazwe, Imana nisengwe. Imana ntirengutswe, Imana ikubitwa imbere. Imana yihanweko, Imana isukwe ku mubabaro wacu, iduseke umunezero wayo. Bizotuma tushobora kuronka n'icyo dufashisha abandi, bidushoze no kuva mu bibabaje, hama tubandaye umugambi wayo. Abari basinga bandaye kuzubaka, arasa umwete wo kudandaza bandaye kudandaza, barafinga bire kuremesha bandaye kuremesha, abagenda gusuhuza basuhuze, n'abashobora kugurana abantu gurana, genda utanga umuriyoni, genda utanga miliyoni 2, genda utanga ivyumviro, genda umukwegere mukorarike na kiriya, duhagurutsanye kubw'umugambi w'Imana. Munyemere dusenge. Tuguhaye icubahiro Mana yo mwijuru, kuko uganza imyanya n'ibihe. Ivyo twarabibonye ingene inyagaro nka ba Daniyeli bacika abarongozi. Twarabingereye Yosefu agwa mu kinogo akagitabwamwe nawe ivukana, akashigwa ahantu agurishwa, agashigwa ahantu abeshegwa, akagena mu gasho, ariko siniko urategura. Mana turi hano uko tuzi ko muri wewe hariyo vyose. Ntitwokwama tunezera ibyiza gusa kugira ngo igihe cyose habaye umubabaro tuce tukuvako cyangwa ngo tukurengutse. Turaje tuvuga uri Imana yacu ibihe byose, uri Imana y'ukuri. Tuguhaye imitima yacu n'iyabandi bose bari mu bitoroshe, tuguhaye amarangamutima yacu, tuguhaye ivyumviro vyacu, tuguhaye imibiri yacu, tuguhaye ingabire n'impano zacu kugira ngo vyose bibane gukora umugambi wawe. Dusengera abumenga biragoye, dusengera abumenga Mwami byarangiye, kugira ngo umunezero wawe usubire kubahagurutsa, izindi nkomezi ziboneke, ubushozi bwawe bukoreye imitima ya bose, maze Mwami ubutunzi mu mitwebwe, ingabire, impano, data, imihamagaro byose ibananye kuduga kugira bikorere umugambi wawe, nawe ushe kuduhezagira mu izina rya Yesu. Amen.